utwo dushimwe twaronkejwe abana batatu ba mbere biga mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatandatu ku ishure shingiro rya Kinama ya gatanu hano mu gisagara ca Bujumbura. Twari tugizwe n'amakaye 192 aho abanyeshure babaye aba mbere umwe wese yaronswa ikaye imwe y'impapuro 100 ya 60 ya 48 hamwe niyo gucapa, nayo ababaye aba kabiri bakaba baronkejwe ikaye imwe y'impapuro 60 ya 48 hamwe niyo gucapa. Hakaba rero ari mu gihe aba gatatu bo baronkejwe ikaye imwe y'impapuro 60 hamwe niyo gucapa. Mu ijambo ryiwe Terence Sabimana aramutswa iryo shirahamwe Pedeco ryatanze utwo dushimwe, amenyesha ko kugira haboneke umwimbu mwiza mu mashure abene gihugu basabwa gutera intege hakiri kare ugwaruka rukiri mu mashure y'intango mu ntumbero yo gutegura kazoza keza k'igihugu cyo Burundi. Uburongoye ishirahamwe APDGC rihamagarira ugwaruka gukora imigambi yo kwiteza imbere. Emmanuel Ndorimana nawe akavuga ko ugwaruka gohurumbira kuja mu makoperative kugira rugwiza umwimbu. Kubw'umuyobozi w'ishure shingiro ya Kinama ya gatanu Anne Ndayisenga nawe akavuga ko ashimishwa n'ibikorwa ayo mashirahamwe akora ngo kandi bituma abana bakorera mu guhiganwa, ivyo navyo bigatuma n'umwimbu wiyongera mu ishure. Anne Ndayisenga agasaba abavyeyi kwibutsa abana babo kwikiza ingingo zafashwe na leta zo kwirindikiza ca coronavirus kugira baze basubire kugaruka mu mwaka mushasha ubuzima bwabo bwifashe neza. Mwomenya ko abana 72 aribo baronkejwe ako gashimwe. Igikorwa rero kikaba gikozwe ubwa mbere kikazobandanya no mu gihugu hagati.